kino kibazo c'umuriro gikwiye kubazwa nde? leta none uwo kibaza nde ubwo urabona aha mu Kinindo urabona ko bibaye ku murango saa 4 none abantu nibari bahari nibabibona uyo muntu yaturiye ninde uturakeneye ko batumutubwira nukuri inzego z'Igihugu bitabitubwiye bazaba bari muri vyo nabo kandi nemera neza yuko bazobitobarira umushikiriza manza kizigenza wa Republika niwe afise ububasha no kwitare competence zo gutanguza ayo matohoza arashobora kubicisha kuri parke yo hasi parke ya commune vyabereyemo cyaka bicisha kuri parke generale prera kuru iyo yabereyeko cyaka kabigira iwe mugabo abo ni bafise competence abo rero baca bakoresha izindi nzego igipolisi nabandi abanesitwaye nabandi jewe aho nagendagendeye muri lo Parisien nuko nyene muri kwa Dayizamba nuko nyene amvuye aha twari turi mu Kinindo kw'isoko ya Kinindo vyagaragaye neza yuko hafi 50% keretse mu matera n'ibindi n'ibintu by'abanyeshuri amakaye uniforme n'ibindi ingwano ya mbere n'iyimiriro je mbona turimwo tutaramenya uwitera ingwano ya kabiri ni ibi bintu byo gutanga amaparcelle amatongo no kubaka bidakurije amategeko hanyuma ibintu bigatwagwa ibintu bikononekara ingwano ya gatatu ni ibi bintu by'amagisida abantu bapfa ibintu bigahona abantu barorera nta ukamengo inzego z'igihugu niziriho yobandanya gutyo ntubinshiremwo ubu je sinde mu vy'amatora jewe ndi mu mwibi bibazo bituma abanyene gihugu bamererwa neza. Alishese nizere ko mumeze neza abo bitameze neza mukomeze mwihangane Imana ikumwe namwe kandi Imana ntizonegwa no gukemura ibibazo byanyu reka mfate akanya mpoze abantu mwese mwaburiye ibyanyu mu isoko yo mu Kinindo mwihangane cyane nukuvuga ngo atakwihangana urumva ntakiri mukora mwihangane Imana yabahaye bijya irafise kandi kubongera ibindi bisumba bijya ajeri twa Aloise Sniper ndabashimira kuba mudukurikirana imisi yose nkuko mibona rero ama image ko urabona inyuma ya kamera ni Edmond Vibes imbere yanyu turi kumwe na wa mutama dukunda cyane wa mutama wimvuga kuri cyane nawe suwundi yitwa Gabriel Rufiri niwe tugire tuganire iminota mikeyi cyane kugira ngo atubwire ni gute abibona ku bijyanye n'ino soko yariko irasha mu kanya yo mu Kinindo reka mu cyubahiro ciwe ndamusabe abanze abaramutse ngira ngo sinzi ko hari kindi yorenza ko sivye kuramutama atubwire isoko yo mu Kinindo yabibonye gute kuko nawe yahatemberereye yahagiye yabonye ingene bimeze nyakubaha Gabriel Rufiri wagendeye mu Kinindo imbere yo kuramutsa abantu wahabonye gute bimeze gute ahubwo nagira mbanze mpoze abantu bamaze iminsi bagira ivyago vyuko ibintu bisha urabona ko ivyanyuma ari ibi by'isoko yo mu Kinindo ibintu vyahiye bigatokombera ariko kandi ubibonye two turagendagendaho turabonye neza yuko igihande c'amamatera n'ibindi bintu byari bihari mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyasigaye vyahiriye rimwe vyose rero bimwe twama turiko turavuga tuti igihugu kirakwiye gufata ingingo zituma ibintu bikingwa bigenda neza simvuze ko imiriro utokwaduka uwo imiriro iraduka n'ahandi hose iraduka mugabo twebwe urugero biriko n'ibibanza ubona iyo miriro ijamwo biraboneka ko ari intambara yindi igihugu kirimwo ivyo bintu rero ikimbabaza nuko mbona umengo abantu batwara ivyo bintu babibona nivyo bintu jewe nariko ndatahura na gatoya kugeza kuri no saha abatabona ko turi mu ntambara abatabona ko turi mu rugamba abo bantu babifisemo inyungu nk'ibi bintu mugabo tubanze twibutse yuko kuva mu mwaka w'2013 iyi soko ahantu hahora isoko nkuru ya Bujumbura hahiye
ukaca ugenda ku masoko yo kwijabe Kamenge Kinama za Cibitoke abita ngo impande yo kwa Siyoni isoko kwa Siyoni kumbaho ku ntangwa ya ruguru bimwe byo ngaha mu gisirikare muri Kambaze ukaca ugenda kwibi vyavuba cane ngaha Ingozi abantu bamaze kubura ibintu tuciye rero dufata ku ibintu bishasha ibi bintu vyo ngaha kwigareriya Ndayizamba hamwe n'igareriro Paris yabagirako nibiboneka neza yuko aba bantu baje bakenyeye abantu bakora bino bintu baje bakenyeye abatabona ko bakenyeye nundi abisubiyemwo soit ce sont des ignorants n'abantu b'ibijuju soit n'abantu bafisemwe inyungu cyangwa abantu bavuga bati binzigo bavuga bati tweraje dufise natwe mugabo ni inzego z'igihugu zigomba kudutomorera ico iyi miriro ivako ico nagira mbanze nsabe abantu batwara bumve yuko igihugu kiriko kirahomba ibintu vyinshi ubutunzi buriko burahomba iyumvire nk'ubu uya abantu bari bafise amadeni y'amabanki iyumvire abantu bari bafise amangagement isiera mwiyumvira abo bantu ejo ikintu bazoba ibi ni vya bindi kungaruka mbi ya mbere urumva n'ubutunzi bw'igihugu bw'imiryango buhahonera ingaruka mbi ya kabiri n'amakori igihugu nishobora gusura kuronka amakori kuko tuba turetse ivyo vyahiye bitasubira abantu badasubira kudandaza ngo bikunde hari yindi ngaruka ico bita crise de confiance hacabura ukwizigira no kwizigirana hagati y'abantu hamwe n'abantu bari mu nzego ivyo rero ubu nta muntu aheza ngo azane ico no kwita imitahe mu gihugu kuko acavuga ati none ejo bizogenda gute agatangura kwiyumvira ingene azobigenza nico gituma ikintu ca mbere abantu batware bari mu nzego bareke kuvuga amajambo mu vy'ukuri bibonegaragara neza yuko aya majambo aza gukora mu nkovu abantu mwarumvise ijambo ryavugiwe Ingozi n'urongoye inama nshinga amateka mwarumvise ijambo ryashikirijwe n'urongoye n'icegera cy'umukuru w'igihugu aha kuri Paris reka mfatira irya nyuma gicegera cy'umukuru w'igihugu yavuze ngo ni pass none bari bagize amatoza ko mbona umuri wari ukiri kuraka bari bagize amatohoza none yari bagize amatohoza erega bamenye ko umukuru avuze ijambo nirifatwa minenegwe ijambo ry'umukuru ni ijambo rifitse igico bita inamplente nico gituma twebwe ikintu ca mbere dusaba n'amatohoza turafise procureur general de la République umushikiriza manza kizigenza wa Republika niwe afise ububasha no kwitare competence zo gutanguza ayo matohoza arashobora kubicisha kuri parquet yo hasi parquet ya commune avyabereyemo chaka bicisha kuri parquet generale prerakuru iyo yabereyeko canka kabigira iwe mugabo abo ni bafise competence abo rero baca bakoresha izindi nzego igipolisi n'abandi abanesitwaye n'abandi mugabo uwo niwe afise ico no kwitare competence z'amatohoza none kugeza kwino saha ingene handi bigenda burya bari guca bagira conference de presse akavuga ati ibintu biriko biraba turabibona twashizeho umugwi twawuhaye indwi nizi turababwira ingene biriko biragenda bakabimenya mugabe ibintu biba ku murufuri bigaherera mu rufuri nyene ivyo bintu
abene gihugu barakeneye ijambo ry'ihumure mu ibi bintu. N'ubundi abisubiyemwo kugeza kwino saha iyi miriro twe turabona yuko igihugu kiri mu rugamba. Abatabona ko ari intambara yindi jewe abo bantu n'ukuri ntabo numva. Itegwa nande ntumbaze ntavyo nzi. Mugabo ikiboneka cyo abantu bari mu ntambara. Ibi bintu rero simvuga yuko nabisubiyemo, simvuga yuko imiriro idashobora kwaduka. Mugabo ubwa mbere meje kubivuga inzego zijejwe kuzimya, urabona ko ubu zifise synergie, igisoda, igipolisi, n'izindi nzego nka Croix Rouge n'abandi, aeroport internationale. Abo bantu bose urabona yuko mu vy'ukuri bakoresha ingufu. No ngaha rero hahiye aha kwisoko mu Kinindo vyaragaragaye yuko iyo synergie yakoze ngaha kwa Ndayizamba, kuri galeri kwa Ndayizamba hamwe na Le Parisien yabagirako, biraboneka neza yuko bakoze ico kimwe, habaye synergie. Ivyo nivyo dukeneye, ivyo nivyo dukeneye yuko abantu bakorera hamwe ku neza y'igihugu. Mugabe iruhande y'ivyo nibabaho uburyo, igihugu n'igihugu uburyo bukwiye hamwe n'amaformation abantu bajejwe ibi bintu byo gukinga impanuka. Ico ni cyane. Igira kabiri, nagira nsubire nsabe nko mu Kinindo ndababwiza ukuri, ikintu catumye ibintu bidashika kure, imodoka zashobora kwinjira na amabarabara yarahari byari biciye. Nukuvuga yuko iyaba ziya modoka zashobora kwinjira byari kugora, byari kononekana. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nibaza cafashije, barakuyemwo ibintu vy'imbaho vyose. Nukuvuga kubona barakuye ibintu vy'imbaho mw'irya soko byafashije. Ikintu rero twibaza mu gukinga, twiyumvira yuko bakwiye ubwa mbere byihutirwa nibagerewe matohoza. Mugabo kandi hari izindi ngingo zikwiye gufatwa zihambaye cyane. Nk'ubu ndaguha akarori, kirazira ko hari isoko nimwe canke ahantu na hamwe basanga kizimya mwe idashobora kwinjira gushike iyija. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, kirazira kaziririzwa yuko ahantu hari amasoko hari urubaho rubayo. Ico ni cya kabiri. Ikigira gatatu, ni byiza cyane yuko ibintu bijanye n'amatara nabijya bintu byo kuzimya n'ibindi bituma bakinga ivyo bintu bironde gubishigweho mu maguru mashasha. Hariho nk'ibintu by'amaextincteur bijya bintu byo kuzimya umuriro w'ibanze bagira. Abantu hari ahantu hose usanga bihari, mugabo abantu babikoresha bazi kubikoresha batahari. Ivyo urumva ko ari ingorane ikombeye navyo. Ikintu rero tubona cihuta mwa bino bintu nabivuze, nukubanza kurondera imvo ibituma biba. Hanyuma ikindi nibakingire amasoko yandi hose, ivyo barabya n'amazu babikinge. Mugabo rero ingorane je mbona mwa kino gihugu ntitugira umuco wo gukinga na gato. None wogenda kuraba amagarira mwa kino gihugu ukaraba ingenangana, ugasanga ahantu hakorera abantu barenga 500 ibihumbi bingahe. Mugabo waza kuraba aho hantu ugaca usanga hari toilette imwe, ugaca usanga aho hantu nta isido secure, ahantu abantu habaye nk'ikibazo nani bashobora gusohokera basohokera unzira umwe, hahiye bisha bigenda gute bahari. Ivyo bintu byose n'abantu babiraba ni inzego z'igihugu, kuko abantu muri kamere kabo bobo bagomba inyungu naho ibije nabi. Nico gituma inzego z'igihugu zihari kugira ngo zikadre ibintu. Igituma niko ndavuga ngo mu gihugu nta muco wo gukinga uhari. Murabona nk'ubu baheruka kwanonsa baheruka kuvuga yuko hazogwa imvura gisegenya, ico bise ngo El Nino. Ivyo bintu nk'ubu mu gihugu batanguye kuvyumva. Urumva? Ega nakubwiye ko ingamba ziri kunyinshi. Hari ugo rugamba rw'imirira abantu baturana n'abantu, mugabo none nk'aba bantu bubaka
usanga bubatse amazu ibintu bigatwarwa abantu barorera abantu bavuga bati kirazira kubaka kuri Tanganyika guhera ku metero 150 n'imiburiburi ni ukuvuga bashaka kuraba n'amazi akavuga bati ni ukurenga mbere ni metero ni kilometero ahantu kirazira kuhubaka kuko metero 150 c'est juste référence ahantu haba hameze neza. None ubu uya amakungu yamaze kwanose ko hazoba imvura y'isegenya ko ibintu bizotwagwa mu Burundi. Abahinga bariko bakora iki? Leta iri kwikora iki kugira ngo ikinge? Ejo nivyaza bikatugwa ko mu kw'icenda mu kw'icumi tuzovuga ngo nitwari tubizi. Jewe rero mu ijambo rimwe mbona umengo abantu bamwe mwari mu nzego bibereye mu bindi sinzi ibintu barimwo. Nico gituma twebwe nk'abasitwaye aha ndiko ndashira mu ngiro ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'ingingo yaryo ya 39 ivuga yuko umwene w'igihugu wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu n'igihugu. Niyo ngingo ndiko ndashira mu ngiro. Nico gituma rero n'ingingo yindi nabona ikwiye kuge nuko bogenda ngaha mu gisagara n'ahandi hose cyane ngaha mu gisagara abantu bubatse amagareri bakubaka ibintu bidakwije amategeko babibomore point train. Nta bindi negociation igihugu nikiranirwa n'ibintu nk'ivyo bazonanirwa kuba bazobashatse kunanirwa. Mugabo rero ingorane mumenye yuko abantu bacu bari muri tara badandaza mubanze mubimenye babifisemwe ibintu kugira ngo ivyo none ugira umbwire ngaha kwa Ndayizamba ugira umbwire yuko ngaha kwa muri Roparisye kwa bagira ko ugira umbwire ko abantu bo muri leta bari bafisemwe ibintu none nibabona yuko nabo bashobora gushikirwa. Ndasavye n'ukuri ndasavye n'inginga bagerageze barabe. Ikindi naco navuga ndavuga ibintu vy'ingaruka. Jewe aho nagendagendeye muri Roparisye nuko nyene muri kwa Ndayizamba nuko nyene amvuye aha twari turi mu Kinindo kw'isoko ya Kinindo vyagaragaye neza yuko hafi 50% keretse mu matera n'ibindi n'ibintu by'abanyeshuri amakaye uniforme n'ibindi kandi birazwi neza ko mu Kinindo niho hari harimukiye ibintu by'amamatera mu gisagara cyose burya isizi ko mari mubizi no kuvuga hahiye amamatera yari mu gisagara cyose ibintu vyo gushona no kugira byose byarajya mu Kinindo ibi vyahiriye rimwe byose n'ibintu mwiboneye na mwebwe murabibona kuma image cyane kuma uniforme uniforme naho kwabagira ko no kuvuga Roparisye hamwe no kwa Ndayizamba hahiriye ibintu vy'amakaye ibintu byinshi by'abanyeshuri. Twagira dusabe rero leta mu maguru mashasha murazi neza ayo masoko abiri niho abantu bose bava mu gihugu baza kubirangurira kubitora. Twagira dusabe leta kugira ngo abanyeshuri bazogira ibibazo leta irondere un fond de solidarité yihuta. Abanyeshuri basigaje hafi 2 baje kwishuri leta irondere un fond de solidarité kuko ikintu cyaco kica kiboneka ibintu bizoca biduga inshuro 2-3 barondere un fond de solidarité abantu bajana abanyeshuri bigisha abantu nikora n'abandi leta iterere kugira ngo abashobora kwiga baje kwiga kuko ikigaragara coco turateze ko zizokena none ibintu byinshi biva mu mahanga none bizoca bigenda gute igihe kuvyimporta no kubizana mu bizirizo byabonetse. Nico gituma twebwe dusavye leta ikora ibishoka byose vyihuta bakore barabukungene uniforme n'ibikoresho by'abanyeshuri vyoboneka mu maguru mashasha leta ingene biterera irabizi mugabo ni barabe bafashe habe un fond de solidarité leta irabishoboye. Ivyo rero cyane ndabisavye umukuru w'igihugu nivyo ahanzwe na vyinshi mugabo ndasavye nukuri abanyeshure abantu bazoja mu mashure batereregwe kuko hari kibazo gikomeye cyane cuko ibintu bishobora kubura ingene bazobigenza ntavyo nzi mugabo ni barabe ingene babikora. Mugabo kandi ibi bintu bijanye no gukinga
nibije mu mico yacu. Ikindi naco none nko mwari muzi yuko hariko haravugwa yuko abareyasirere kubera iyi miriro iba itagira yuko bajya abantu bo hanze bareyasira amasiranse ya hano ngo hari bariko baranka yuko badazosubira kureyasira amasiranse yo mu Burundi. Murumva ko ivyo bintu ari bintu mu vy'ukuri bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu nyamba ko bitamaze kugiteza. Ibi rero turasavye ntidusubire kumva iyindi soko yahiye, ntidusubire kumva iyindi gariri yahiye no kuri mugabo. Kandi nagira nsubire nshimire inzego z'igisirikare n'igipolisi n'iza Croix Rouge n'izindi za aeroport n'abandi, nukuri ubona yuko iyo ibi byago bibaye bahaguruka nk'umuntu umwe, biratuma natwe turema turafise inzego nukuri zihagaze neza. Mugabo ivyo vyonyene ndabisubiyemo ntibikwiye, hakwiye kubanza kuba a mécanisme de prévention, biba ibi vy'imiriro, biba ibi vy'amazi, biba n'ibindi, kuko ibiza ni vyinshi, hariho n'ibyiza by'uruzuba n'ibindi. Urumva rero isi bandanyi bambi, abantu babanze bavyumve, tubeho rero twiga tugira mu mico y'ugukinga. Aba umwene gihugu hari uruhara rw'umwene gihugu. Ndaguha kandi karorero k'ibintu mbona bihari, hari ibintu vy'amaksida. Uravye urugero rw'amaksida aba mwibarabara cyane cyane atumwa n'ibi bintu by'abo bantu batwara imodoka, ba proboxe, amakwastere, amaksida ushobora kwibaza kumengo ndacone ni yindi ngwano igira gatatu yindi. Ingwano ya mbere ni yimiriro je mbona turimwo tutaramenya uyitera. Ingwano ya kabiri ni ibi bintu byo gutanga amaparcelle, amatongo no kubaka bidakurije amategeko, hanyuma ibintu bigatwagwa, ibintu bikononekara. Ingwano ya gatatu ni ibi bintu by'amaksida, abantu bapfa, ibintu bigahona, abantu barorera nta ukamengo inzego z'igihugu niziriho. Ivyo bintu turasavye ibintu byo gukinga byije mu mico no mu mico yacu, byinjire mu mico yacu. N'ahandi hoho tuzava abantu bazava dufata nk'ukumengo nabazwenge tugira. Abantu benshi babona yuko n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 ashobora kutagenda neza bitewe na ino miriro yobandanya gutya. Ivyo ntubinshiremwo. Ubu je sinde mu vy'amatora, jewe ndi mu mwibi bibazo bituma abanyene gihugu bamererwa neza. Nivyo ndimwo. Ivyo vy'amatora navyo genda bibaze bene vyo. Ubu si umwanya wavyo mbabari. Kugeza kino gihe kino kibazo c'umuriro gikwiye kubazwa nde? Leta. None wo kibaza nde? None hari ubundi kibazwa. Erega leta ibazwa, ndakubwira leta n'umugabo n'umugore bagwanye. Ni leta ibibazwa. Ivyo navyo waruzi. Erega ariko ndakubwira iyindi ntambara. Mbe waruzi intambara y'inzoga zisara z'ubuznyambara busara bwayi za karimo nibiki. Iyo ntambara iyumvire umukuru w'igihugu n'abandi barashobora gutanga itegeko ngo ivyo bintu barabirahagaze bikaguma biri ngaho. Namwe ivyo bintu bishoboka. Wewe umvije gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Aho umengo nta muntu akibazwe ikintu na kimwe. Ivyo bintu by'ukuri abantu nibumve yuko turi mu ntambara z'abakunzi binda. Hariho abantu b'abakunzi binda dufite makino ntarafa nto yabaribo. Ivyo ni bimwe kuko erega umuntu yagomba kugira nabi aca habona kuri feble. Twebwe rero nituje hamwe nk'umuntu umwe, ibi bintu turabingene bihagarara. Nukuri ibi bintu turabingene, urabona mvuze ibintu byinshi. Umugabo nashaka kubanza kwerekana, ndabivuze ngomba kwerekana yuko intambara turimwo ari intambara nyinshi. Mugabo intambara ya mbere umbo ni hambaye cyane gusumba izindi zose ni intambara y'umuriro. Kuko aba bantu batumbera iyi miriro yaduka ahantu hakorera abantu igihumbi 5,000. Iyi miriro yaduka ikaduka kwa Mungu, ikaduka mu ijoro. Ubu urabona aha mu Kirindi urabona ko bibaye ku murango saa 4. None abantu nibari bahari nibabibona uyo muntu yaturiye ninde. Uturakeneye ko batumutubwira. Nukuri inzego z'iko bitabitubwiye bazoba bari muri vyo nabo. Kandi nemera neza yuko bazobitubarira. Kuko ni ku murango nibafate baje abantu bose bari hajya umwe ku wundi bababaze bijya bintu byari byo. Je numvise ngo hariho n'ibintu byaturikiye siko mwavyivise namwe. Ngo hari ibintu byaturitse nk'ibombe hajya ahantu. None mwe mumva ivyo bintu ari ibintu vyoroshe. Si ibintu vyoroshe. Nibagire barabe maka turonse ijambo ryihumura. Murakoze.
turabashimiye cyane bakunzi batere dola richesse nizera yuko mwanyuzwe n'ibiganiro canke n'ikiyago ca mutama wacu Gabriel Rufiri bandanya utarakora subscribe kuri tere dola richesse kanda subscribe hama upartage ikiganiro kugira ngo na mugenzi wawe abone aya makuru nizera yuko n'undi munsi tuzokama tubana mutama nibaza yuko n'undi munsi twabakeneye hagize kandi kabazo tushobora kubitura mukaduha canke mukaduha amakuru. Oya je nta kibazo umunsi wose muzomugaraza bandi kumwe namwe murakoze. Turabashimiye cyane Imana ibane namwe mwese abahishije ivyanyu umukomeze imihangane cyane Imana ntiyabibagiye utarapfa nta kirapfa. Ciao ciao.